tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ubuzima bwa Kristo ni ntahe. Arufisi témoignage zo muri 2002 magiye gusoko intahe shasha. Arufisi ntahe zo mu busore gihagira mariage, yarabonye Imana icyo gihe. Mugabo ndashaka intahe shasha. Mwe muyera ninde kari yataburishije neza, ndabyumvise. Ngamira ninde no musi nagomba twige ikindi kintu kimwe kuri Mpwemu Yera, kandi niwakimenya ibintu byinshi bizoba mu buzima bwawe. Tuzi ibiganza bwacu, ndakunda Mpwemu Yera. Umba tubivuze nk'abavuga muga mubwira ati mwemera ndagukunda. Mushira imbere yawe, muhagarika imbere yawe, mubwira ati mwemera I love you. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes. Muri minota ishika 50 sigaranye kwigisha, ngomba fata umwanya kwigisha. Ikindi kintu nagomba turabire hamwe kijenda Mpwemu Yera niki. Mpwemu Yera ni nyene ishengero, niwe nyene ishengero. Mpwemu Yera niwe nyene ishengero. Twese tuvuga ati Mpwemu Yera ni nyene ishengero. Tuvuga ati Mpwemu Yera ni nyene ishengero. Tuvuga cyane ati Mpwemu Yera niwe nyene ishengero. Naka kantu ngomba ko twiga bantu Imana kareba ugatahuritse mu ishengero, ibintu bidasanzwe bizoga. Utahuye ko Mpwemu Yera ari we nyene ishengero, iyi comprehension tuziye tugeza ahantu heza cyane. Reka mere kure cyane mu isezerano rya kera. Hari ikintu Imana yari yabwiye Abisirayeli gikomeye canke yaguma igarukana kenshi. Reka ndakivuge hamwe gusa, hama ngende ndavanza gushika aho ushaka gushika no munsi mu isezerano shasha. Nagomba tujane hariya mu Kuvayo 3. Kuvayo igice 3 mpere ku murongo waho. Andre turakiriye Pastor Willy, yaragize imisi atari kumwe natwe. Mureke twabwiye ko atari kumwe natwe. Pastor welcome, kaze cyane. Yaragize imisi ari mu gikorane ariko arafasha ahantu muri The Light of Life Church. Kuvayo 3 umurongo wa 3 ava ngo Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe kajya kataraboneka, menye igituma igisaka gidatemutse. Kane urabonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge vyawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. 6 kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu,
Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Seti ariyo none shaka ko dukuremo akantu. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimo, numvise gutaka kwabo, batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo. 8 kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa, mbadugane mbakure muri icyo gihugu, mbajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki, kibamwo abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferizi n'abahiwi n'abayebusi. Nuko nonehe raba ugutaka kw'Abisirayeli kwashitseko, kandi nabonye agahazo abanyegiputa bahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Iyi histoire mwese murayizi, nta numwe ari shasha. Abisirayeli nyuma y'imyaka irenga 430 bari muri Egiputa, Imana hagurukije Mose inyuma y'amasengesho menshi batumbereza ku Mana. Imana ihagurutsa Mose. Muri uko guhagurutsa Mose, ibwira Mose ikintu gikomeye cyane. Ibwira ati Mose, ndaguhagurukije nk'umurideri akura abantu banje mu maboko ya Farao n'abanyegiputa, ubazane mu gihugu nzokwereka, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu cy'akaruhuko. Mugabo Imana ari akantu yagumye isurinya ibwira Mose ati Mose, aba bantu naho ndabaguhaye ngo babere umurongozi, babere umurideri. Mose, aba bantu sindabakugabiye sabi wawe, genda unzanire unkuriye muri Egiputa abantu banje. Yabimusubiyemo inshuro zirenga kenshi cyane. Nubwo ati Mose, genda muri Egiputa ubwire Farao uti rekura abantu banje. Farao natavyemera kubera abantu banje, ndashiramo n'inguvu gushikaho abantu banje bacika banje nyene, badakontrolwa n'undi muntu, gushika abantu banje bacika ihanga ryanje nyene. Nuko Mose Imana bimusubiramo muri passage yo dusomye, yabimusubiramo inshuro zirenga 2. Yamubwira ati Mose, genda ukure muri Egiputa abantu banje. Yongera musubira ati Mose, numvise amasengesho y'abantu banje. Myani majambo mwese mukwiye gutahura ihanga rya Isirayeli, amasezerano ari kuri ryo. Ni hanga Imana yari yashiriye haruhande kubihanga ryayo yiharije kandi yonyene, ibashira haruhande kugira ngo iyo hanga rigaragarizwe ko ibikorwa bitangaje vy'Imana, ibikorwa by'ibitangaza bikomeye byari byagenewe kugaragarira kuri iri hanga rya Isirayeli. Je gituma Imana igihe cyose yavuga ati aba bantu aba saba Farao, aba bantu aba sinaba bakuru babarongoye, kuko Abisirayeli bari bitunganije, bari bafite abakuru hagati yabo. Mugabo ati naho nayibahaye abantu babaganze, aba bantu sababo abo bantu n'abantu banje. Imana ibisubiramo Mose mubwira ati aba n'abantu banje, mugabo genda nkuri abantu banje muri Egiputa. Voilà, iyi niyo compréhension Imana yari ifise ku bantu bayo mu isezerano rya kera, ni nayo yakomeritse Mose n'Abisirayeli. Nivyo bari bazi, byari hangariza ati twebwe turi abantu b'Imana. Praise God. Bari bazi ati twebwe vraiment twe turi abantu b'Imana, twebwe Imana niyo boss, Imana niyo ituganza, Imana niyo turongora, Imana niyo vyose kuri twebwe. Niko Abisirayeli barizona, niko biyumvira. Igihe kiragenda Abisirayeli bizi gutyo gushikaho Yesu aza. Yesu amaze kuza, murazi mwese yabaye hano kuri ino sakora ibintu bikomeye cyane. Mugabo mu mwanya wo kuva hano ku isi hari ikintu gikomeye cyane yahamagaye aca mubaza ikibazo, nuvuga ikibazo gitangaje. Amubwira ngo Petero, urankunda? Petero yishura Yesu ati ndagukunda kandi urabizi. Okay, aca mubwira ngo Petero, ahura intama zande, ahura intama zanje
Yesu agarukanye cya cyimvira Imana yavuze mu isezerano rya kera, avuga ati Petero, ngira ndaguhe responsabilité yo kurongora abantu banjye, mugabo uzokwame wibuka s'abantu bawe n'abantu banje, ndakwetabrishije nk'umurongozi muri bo, ubarongore, ubereke inzira, ubakosore, uberekereze aho nshaka, mugabo ugume wibuka s'abantu bawe n'abantu banje. Yongera musubiramwe irya kanga ati Petero urankunda, ati mwigisha urazi ko ndakunogera, ati rero kubw'ivyo ragira intama zanje zironderera icanya zifate neza, mugabo ugume wibuka sizi wawe n'intama zanje. Ushobora kwibaza ati pasa kubera iki Imana guma isubiramwe agakantu abaridere bose? Uyu yari umuridere umwe yitwa Mose, uyu nawe yari umuridere wundi ni Petero, yaridinze ishengero inyuma yo kuva mwisi kwa Yesu. Mugabo aramusubiramwe ati Petero, ntuze wigere wiyumvira ko aba bantu ari abantu biwawe, abo n'abantu banje, ndakwetabrije nk'umurongozi, barongore bafashe gutungana, mugabo ugume wibuka ko n'abantu banje. Ndaza kukwigisha impamvu y'igicimviro. Praise God. Nari mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Okay, mwese murazi ivyagiye bikwirikira mu ishengero gushika wahagaruka ba Paulo, haraguruka n'abandi benshi. Mugabo nagomba tugende turaba imirongo imwe ishengero kuva ritanguye. Hari ikintu batitiranya, ishengero rya mbere ikintu batitiranya, nibitiranya umuridere na nyine ishengero. Nibitiranya umuntu yahawe kurongora ishengero, yahawe gutunganya ishengero, yahawe kuzigama intama, ntibamwitiranya na nyenezo. Yesu mbere mu kuboko kwiwe yagenda avuga ati intama zanjye zumva ijwi ryanje. Hari ukuntu atigira azitirira umuntu n'umwe, avuga ati n'intama zanjye kandi zirumva ijwi ryanje. Nga na muridere asiganye ishengero aca mubwira ikintu nk'icyo nyene atuviriza, sindabaguhaye ngo bacike ibikoresho vyawe, ndabaguhaye ngo bagumara abantu banje, bagumara ari ishengero ryanje, ngume muri majambo ndi umurongozi wa mbere wabo, nguma ari je ndabaganje, nguma ari je mfite ijambo, nguma ari je nkosora, nguma ari je ntunganya, nguma ari jewe ndi hejuru yawe. Wewe ndaguteretse ngaho nka kanare cishamwo ama information ngene ko ishengero ryanje rimenya. Yandabigisha ibintu kweli. Ati genda kwetabrishije ngaho nk'umuntu nzoje ndacishamwo uwo ngomba gukiza, nzomukiza, nganije nzomukiza muri wewe. Ni wewe gumya umurongozi. C'est vrai hari abantu bahagarariye ishengero mu gihe kanaka. Mugabo yaguma basubiriramwe ati Paulo umenye ko iryo shengero atari giwawe. Iri ni ishengero ryanje. Nije nari koya amaraso y'igiciro kinini cyane. Ati kubw'ivyo urikorera uhinda gashitsi, urikorere winengesera, urikore witonze gose kuko ni ishengero ryanje n'abantu banje. Praise God. Vuga ati ndanezerewe no ku muntu wiwe, ndanezerewe no ku intama yiwe. Yasoma umurongo umwe byakozwe n'inuma somera 13:2. Aka kantu rero kari mu ishengero rya mbere ndagomba kabe muri iri shengero ryacu. Uko kuntu batahura ishengero ndagomba bibe muri iri shengero ryacu. Ishengero rya mbere baratahura ati umuridere nyene ishengero ni nyene ishengero. Somera icyakozwe n'inuma 13:2. Bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje, Mpwemu Yera aravuga ati nimundobanurire Barunaba na Sawuli bankorere igikorwa nabahamagariye. Agiye dusoma twiruka nitwumvize neza uburemezi bw'amajambo na revelation muri aya majambo. Umviki navuze ngo bariko barasenga igikorwa cyabo kwari gusenga, ngakurobanura ntibari. Bariko barasenga bisonzesheje, Mpwemu Yera nyine ishengero aravuga ati ndagomba abakozi, ndobanurira Barunaba na Paulo. Nindavuze bavuze ngo ndavuze, Mpwemu Yera aravuga. Mwene majambo intumwa zari ziziko Mpwemu Yera avuze, baca bashiraka kaburungu
avuze ati robanura naka na naka ivy'amabete ntibasubira kubiraba, ivy'uko babishoboye cyangwa batabishoboye ntibasubira kubiraba. Mwemu Yera amuritse akavuga ati naka murobanurire, ndobanurira naka, ndobanura naka. Intumwa ije zikora cyaje zimutora zivuga ati nyene ishengero yavuze yatoranije abakozi, mpagurukiriza naka, akaca muhaguruza. Rero ndagomba murabe uno mutima bavuze ngo Mwemu Yera aravuga ati ndobanurira naka na naka, hama bace barabikora. Kubera iki babikora? Petero wibuke yasigaye mu ishengero kubera ko atari kudesida nkawe, akavuga ati okay ndabiravye nakarabishoboye na nakarabishoboye. Suko batora abarongozi, ngene batora abarongozi baje imbere y'umwami bakabaza nyine igikorwa, bati ninde ubona yokora ibi bintu. Nyene igikorwa akavuga ati ndobanurira naka na naka, hama aba bakozi aba muserva Paulo ntiyari bwatoranye ba Petero bumvijwe igiwe, hama akavuga ati okay nyene ishengero aravuze robanura naka na naka, bakaca bashira mu ibango. Kubera iki? Batahura ngo ishengero ni ganye neryo. Ndafisana ngomba kubajana bashi, ndafisana ngomba kubajana vraiment mu nkurikirana. Tuvuge twese tuvuga ati ishengero ni igimana, twese tuvuga ati ishengero ni igimana. Reka tubivuge muri imvugo babikoresheje mungako bavuze ngo Mwemu Yera aravuga, twese tuvuga ati ishengero ni rya Mwemu Yera. Uko niko ishengero rya mbere ryataho. Ni ikintu gikomeye cyane uwo witirirwa wewe, ni ikintu gikomeye cyane gutahura nitirirwa nde. Mvuze ngo ndi umukristo, ni ikintu gikomeye cyane gutandukanya umurongoza kurongoye spirituellement n'uwo wegukira. Hari uwo wegukira, hari uwo kwita wiwe, hari uwo kwita uwiwe, hari uwo kwita intama rongoye yajejwe. Haleluya. Ubu rero kwita uwiwe niwe afite autorite ya nyuma kuri wewe. Havuze ati vagi carahajya biraheze n'udiskita, wewe uri intama yiwe, uri gikorwa ciwe yikoreye, uri cyaremwe yiremeye. Praise God. Reka mbandanye somera undi murongo umwe, raba rero ingene bakora kubera uko gutahura, raba ukuntu bakora ibirone ko ndabibigisha cyane cyane kugira bitwigishe kubaho no kugendana n'umwami. Uyu Mwemu yandiko navuga, somera Actes des Apôtres 16 mperera kuri 6 twe twasomye kwa gatatu, ndasubire mu gatonya, hari ikintu ngomba kwazana. Baca mu gihugu cy'Ifurugiya ni Galatiya. Aha ndabibuze yari Paulo ari mu gikorwa kivuga butumwa, hama aje muri ico gihugu babuzwa na Mwemu Yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Uyu ni Paulo bari Imana, hari ngaho ari mu gikorwa kivuga butumwa, aragiye mu gihugu kanaka. Mwemu Yera ati Paulo ntuvuge ubutumwa muri ico gihugu muri Aziya, ntuvuge ubutumwa. Kubera bari bazi ko umurongozi avuze, undi Paulo yakwikonsidera nk'umurongozi, mugabo yavuga ati ndi umurongozi mushi wundi burongozi. Avuze sinsubiramwo, avuze cyashireka kaburungu. Igikorwa cyari cyiza, ibyo yagiye gukora byari byemewe n'Imana, nta cyari agiye gukora ngo Mwemu yamubwira ngo ivyo ntubikore. Paulo cyashira ko akaburungu acaragareka gukora bandanye. Ibyo byari gambere yibomye. Bashitse ahabangikanye ni Musiya, mviriza bashika ahandi hantu habangikanye ni Musiya, bagerageza kuja Ibituniya. Ego Mwemu wa Yesu ntiyabakundira, kazatarabaye. Mviriza nawe nyene Paulo gambere aragiye mu gihugu cya mbere, baramwankiye ati Mwemu yaramwankiye ati nuvuge ubutumwa. Ivyo navyumvise arabireze, nga kubera ishaka ryo kuvuga ubutumwa ryinshi, nubundi yambarika mu bindi yumvira ati ngo ngende mu kindi gihugu. Nawe nyene agezeyo Mwemu wa Kristo ambwira ati nuvuga ubutumwa ngaho bandanye. Baca i Musiya baramanuka bashika i Tirowa.
maze Pawulo mu ijoro arota inzozi kazatarabaya abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga. banzu rinde mbaze nkosore kamaze nkosore umuntu yoba yarigishijwe kw'inzozi zitarongora abantu b'Imana warabeshwe iyo teori yite si inzozi zose zirongora abantu b'Imana ngari inzozi ziva ku Mana somera yararose agira iki mu ijoro arota inzozi yararyamye ishaka cyaramuvyutsemo yumva yoja mu gihugu kimwe kuvuga ubutumwa mwemu yarati stop aho sibona gukeneye Pawulo aravayo hama yumvira kujya mu kindi gihugu mwemu yarasubira kumubwira ati stop hama mwijoro aryamye aruhutse arota inzozi mwene majambo ararota nyine bijya bisanzwe hama rose abona umuntu ari Makedoniya ariko aramuhamagara ati ngwino acaramenya ati buga mwemu yera aciye muri inzozi kugira ambwire iyo nkwiye kuja acarahaguruka ngaho aragenda yakwiye kuja. Praise God. Mugabo nagoye mbanze ndabumvisha abantu Imana kubera iki Pawulo yiboma uku kose. Pawulo kimwe mu bintu yari afise azwi ko ni shaka y'ubutumwa bwiza. Pawulo yari afise shaka y'ubutumwa bwiza ku buryo yumvise igisaka kine ubutumwa bwiza atera jayo mugaribagira naye igikorwa cyo kuvuga ubutumwa ari cyiza. Imana ni mukeneye mu bibanza vyose. Hari uri karapanga avuga ati hajya banzu harinde ntibarabareti hajya kora ibi bijya banzu bireke kubera ntiharagera kubikora. Baratahura ko hari umurongozi agenda ararongora ikintu cyose ariko arakora. Amahigwe ntiyari mwishaka, amahigwe yari mu kumenya icyo agomba. Ugata amahigwe bari Imana, amahigwe ntari mwishaka muri ibintu by'ubuzima bwa Kristo. Amahigwe ntari mwishaka gusa, amahigwe ari mu kumenya ashaka ko nkora iki. Burya rero ngomba kubinjiza mu Mana, apana bya bintu byo kuba hejuru. Ngomba kubinjiza mu Mana bya bindi umuntu wese amenya kuvugana n'Imana. Ubu Kristo ni ibinyene utazi kuvugana n'Imana mu byegeye Kristo uzofeiringa kenshi. Ngomba tuve mu bintu bya jare ko navyumviriye ko nabikunze gusa birakwiye. No, Imana iravuga. Askataraba Bibiri ivuga ngo Imana yaremye umunwa inaniwe no kuvuga, yaremye amaso inaniwe no kubona, yaremye amatwi inaniwe no kumva. Mwene majambo nimbi yarabiremye irafise nayo nyine irabifise kandi birakora. Amatwi yayo arakora, amaso yayo arabona. Praise God. Nakanwa kayo karavuga. Oya tuvuga ati kanwa kayo karavuga, akanwa kayo karavuga. Ndashaka ko umunsi umwe tuzoshikana mu ishengero dutangwa ko ntaye ngiza tumwe mu yaci yambwira nagome mfate hari yacambwira ati vayo, nagome mfate n'uwo cambwira ati wo mureke, nagome nkora ibintu nk'ivyo nyene bigwirikana hagati yacu. Haleluya. Okay, Pawulo agenda kuvuga ubutumwa bwiza aramubuza. Irya mbere ariboma, irya kabiri ariboma. Kubera iki? Ishaka. Reka ndabwire abantu Imana, ishaka rero ni ryiza. Ishaka rizokubwira ivyo kuye gukora. Mugabo mwemu yera niwe azokubwira ikibanzo bikoreramwo n'umwanya wo kubikoreramwo.